Hello guys, mambo vipi? Nize ko mwese mumeze neza. Karibu cyane muri cha kiganiro cacu ni ya TV yanyu online mukunda imisi yose ni Buja Hit. Akazi ni kenshi cyane turi surcharge gose mu kubaronderera amakuru agezweho. Nize ko ivyo no munsi biza kubaryohera comme d'habitude. Uti rero ni gute? Ni Fiston King toujours kuri Buja Hit. Uno munsi ndi kumwe n'umu Demoiselle Labrine Winzoe. Hey, sinzi ngene yitwa. Uti ndababwira izina. Oya, yenoba ndavyisha arabibwirira wenyene ni surprise. Uno munsi dufise umuririmvyikazi yaririmba kera. Sinzi kwa kibandanyije gushika kuri isaha akaba yigeze kuba mu Queen Video. Hey, byinshi muza kubimenya ivyo aza kutubwira. Mwe ni mudutega amatwi gusa. Ni Buja Hit, ni wibagire gusubscribe gato hajya cyangwa utere like kugira ube au top ube à jour yibi ganiro vyacu ku munsi tugenda tubashikiriza nize ko biza kuba neza. Hey mademoiselle, bite sawa urakomeye cyane. Je ndakuzi akazina kawe ndakazi mugabo nashaka uwibwirire wenyene mbe burya bakwita gute? Je banyita Thailand. Bakwita Thailand, yo ni aka iryo bakuzi muri quartier cyanye hajuba cyo vyumva na wewe. Aha, akazina k'abavyeyi Ya akazina k'abavyeyi ni Geraldine Shimirimana Geraldine. Geraldine bisigura? Bon, je sais pas quand même. Ah, tu ne sais pas, ni wigeze ubaza umuvyeyi ni bisigura iki Geraldine? OK, Thailand. Kuki wise Thailand? Bon, koko nasa bon nabonye aryo zina rikwiranye n'ubuhizi bwanje nyene. Bon, ni zina nyene ry'ubuhizi nyene nkoresha. Tukaba tuzi ko Thailand ari gihugu. Non, c'est pas Thailand. C'est pas Thailand pays. Non, muri écrit ntibisa. Urashobora kwepela? Bon, Thaïlande. C'est pas comment s'expliquer. Thaïlande ni T-H-A-I-L-A-N-D. Hama Thailand ni T-I-L-A-N-D. OK, Thailand nicyo zina wahisemwo kugira ukoreshe nk'umu star, juste bakwita en tant que star izina ryawe ry'ubu star, sivyo? Juste nashaka kumenya ico bisigura, ubabwire n'abariko baragukurikira kugira babimenye. Bon, ugerageje kuraba bon uravye nk'aba star bose bari ngaho mu Burundi, ugerageje kubabaza amazina yabo, si bose boguha insiguro yavyo. Bon, ikintu wita cy'ubuhizi ni kuvuga kiba ari ikintu nyene wiyita nyene sinzi nshobora no kironkera isigo, urumva ni creative, turakrea nyene ikintu nyene sinzi. OK, bisigura ko wavyutse mu gatondo warabirose OK gishaka nite Thailand uca wita uko nyene. Kimeze nyene. So atkenshi batubwira nkuko tubizi wirirwa cyane muri Master Music. Nirirwa cyane. Ni ukorera? No, si ho nkorera ariko ndi muri team yaho. Uri muri team ya Master Music. Eka tuje hanze gato ya Master Music. Warigeze ko umuririmbyi ukaba no mu Queen Video. Wabigize imyaka ingana gute? Apana narigeze kuba umuririmbyi, n'ubu ndi umuririmbyi ahubwo. Uko ufise indirimbo zingahe? Bon, ufise imwe nahereye ko eko. Ufise indirimbo imwe umaze carrière ingana gute? Bon, il y a 2 ans et demi. Et imyaka ibiri n'inusu. Ufise imyaka ibiri muri music office. Kuririmba only. Kuririmba ufise 2 ans ufise indirimbo imwe. Yego. Muga hariho n'izindi nyene nagenda akora mfasha abastari avant. Urashaka kutubwira nk'abastari babiri wigeze gufasha indirimbo? Hariho Chinobi nyene wo muri Master Music. Bon, nabandi sishobora kubibuka amazina yabo ariko barahari. Yego. Uvuze kubafasha ni muri yihe domaine? Bon, comme featuring ya kuririmba mu ndirimbo zabo. Donc bisigura ko we wakoze featuring nyinshi par rapport izo wikoreye wenyene. En fait, avant nta mwete nabishiramo cyane. Ni indirimbo mvuga yuko mfise, bon, il y a 6 mois ndayikoze. Yego. OK, muri carrière y'imyaka ibiri wakoze featuring zingahe nyinshi ukaba warakoze indirimbo imwe? Est-ce que ubona ko wateye imbere cyane? Bon, sinahubwiye si question yo gutera imbere cyangwa gutera inyuma. Ni jewe ntari bwagire ngo
mfate nyene ngire kwishiramo yuko nkora umuziki nyene nkora umuziki kuko avant nari Queen Video avant narabaye n'umudanseuse ababizi barabizi nabaye umudanseuse nahere ku budanseuse ndaba Queen Video urumva muri ico gihe ni interesa cyane na n'ubudanseuse no Queen Video kuririmba sinabijamwo cyane niyo mpamvu rero wasanga nitayeho abantu fasha kenshi ugasanga nibo urumva nza nditaba cyane gufasha ariko gufata umwanya uvuga ati nkuri ivy'iwanje sinari bwagire nyene ngo aha okay wavuze ko wafashije umuntu yitwa Shinobi wamufashije mu ndirimbo zingahe hariho indirimbo imwe yitwa Show Me Love ni yakera twayikoze en 2016 hariho na Inarugo indirimbo yitwa Inarugo yiwe okay eka mbaza akabazo gatoyi murashobora kuba mwarigeze gusohokana Shinobi buzende Shinobi ego oya nibisanzwe si vya hatari gusohokana n'umuntu ego canke wikeka ko uwo muri kumwe nawe yohava bimenya canke ya from c'est comme mon frère ndamufata nk'umu brother nyene ego ndakubaze urafise umusohokana jewe oya ndabimvise are you sure yeah I'm sure uzi umutipe kukudraga ubu nyene ucumwemera ça dépend biravana no kungene no bandamwiyumvise ko si suwari we wese si caduka urumva icasho cyose novuga ati ngo ndemeye ti rero Shinobi uramyihakanye ko mutigeze oya from Shinobi ni brother tu no brother nyene okay mwese muri Master Music ego urashobora kumbwira impamvu imisi yose wirirwa muri Master Music na kandi kazi ufise ukora nakubwiye sinirigwayo no ngendayo nyene hari impamvu ziba zinjanye ko deja ndafise akazi suvuga ngo nta kazi mfise ndagafise ukora ibiki bon ni vie privée yanje shobora kuvuga akazi kuba nkora ariko ndakora yawo nibi turiko turavuga ngaha ni privé mugabo hari ibintu abantu okay à part yuko uri umuririmvyikazi warigeze kuba umu Queen Video nivyihe ibintu bitatu abantu batakuziko batanzi koko noba ya déjà abantu barabizi ko warigeze kuja muri video ya Lolilo sivyo abantu barabizi ko warasoye indirimbo abantu barabizi kuri muri Master Music alors ni ibintu batazi kuri wewe ivyo batazi nyene biri private kuri jewe nyene urumva ivyo bazi nyene nivyo nyene nta bindi byo babirenze ivyo hari ibintu ushobora kunyegeza abantu ni nkuko eka ndakubaza ushobora kufise aba ex bangahe bon jewe aba ex aba ex 15 oh là là ngo afise aba ex 15 n'est jamais vu n'est jamais entendu afise aba ex 15 nize ko mwavyumvise aba ex 15 ya haro nabandi ushobora kuba waribagi bon bego hariho nabandi ntoba nibuka ya okay dufashe eka tugire basi nka minimum bashobora kuba bashika nka 25 ya peut-être ndakwemeye uracanye mirukiriko okay dufate umwe mushobora kuba mwarigize kumarana igihe kingana gute oya biravye hariho nk'uwo mushobora twamarana nk'isaha ya ivyo no bivuga nkuko nyene ko sinzi ngene no sinumviye buryo urashobora gukundana n'umuntu nk'isaha ukacuvuga ngo twarakundanye urashobora kudraga nyene mukaba kumwe mu mwanya umwe nyene nkuko twoba twicaye nyene nk'ahantu tukanwa ibintu nk'ivyo ariko shitse muhira akabaramvuye akakudraga muri ko muranywa muhuriye mu kabare arakudraze mukaryoherwa muratashe mukagira n'ibindi et après midi les avant midi après avoir été satisfait mugaca muheza nakubwiye kuryoherwa ibindi nibihe nabo no vyose bituma umuntu aryoherwa ça fait partie du loisir reka tubifata uko nyene
Okay, no muri abo batipe bose ni bangahe mutigeze muryamana? Cyangwa waryamanye n'abatipe bangahe muri abo bose mwigeze gusohokana? Abakudratse muri mu kabare mwasohotse nabo yigeze kuja mu makipe yabo ugasanga baciye bashaka ko muryamana bose ni bangahe? Bon, icyambere cyo gukora clip ntibisigura kuryamana n'umuntu. Kuko ukoranye clip n'umuntu ntibisigura kuja nawe mu rukundo. Cyo sico. Hama kuryamana nabo aba ex banje nta numwe nashoboye guha amahirwe yuko tworyamana. No. Bisigura ko gusha kuri isa uracyari insugi? No, sivyo nshatse kuvuga. Kuko abo nuwo tworyamana simpaka ngo ndabivuge urumva. Okay, bisigura ko we uryamana n'abagenzi apa yabo musohokane yabo mukundana kuko muri carrière y'abatipe 25 bose ushaka kumbwira ko atanu umwe wigeze basi oya kame mnawe gira effort. No, sivyo navuze sinavuze yuko. Bon, ivyo nubwo vyoba ofete yo bari secret yiwanje. Nta muntu no bibwira urumva biri private urumva ni vyanje iwanje nyene mu mutima wanje. Okay, warigeze kuja muri Queen kuba mu Queen video muri video ya Lolilo. Bon, kujya kuntu wari wambaye eske ni kujya uhora wambara iminsi yose uri mu mazi ukambara soutien kujya biragufacilita uri mwibaraba ni vyama bigutera isoni abantu bakubonye canke nakazi? Bon, kuja muri video nambaye kujya hajya anye umuntu abari ku kazi ofete abari ku kazi hama ko byontera ikibazo bijya ntibishobora kuntera ikibazo bivana no kungene abarundi bavyakira uko abarundi dufise ukuntu umenga turugaye mu bwenge gatoyi nandi utahura yuko kuri piscine umuntu ashobora kuba yambara kujyanya ari kuri piscine urumva ntishobora kuguha gutahura umuntu nabi uravyumva iyo utahura yuko kuri piscine umuntu ashobora kwambara 2 pièces atayindi nyambaro umuntu yambara ari kuri piscine ukanatahura nuko ndi conducting hajya muri video mba ndi kuri job kabara kazi ndiko ndakora ni impano mu zindi ni nkuko umwe bon ni biro urumva ni nkuko kanaka abari mu biro iwiwe yishaye ariko ku mashini naje kurya ndi conducting muri video niko kazi kanje ni nkuko nyene noba nicaye mu biro nafashe mashini yiwanje ndiko ndakora urumva kuntahura nabi ntaco vyogufasha ko jewe mba ndiko ndatera imbere ku mpano yiwanje urumva ugiye kunyiyumvira nabi ntibizombuza kugira kubandanya ivyanje ntishobora kumbuza na gatoya ko nikiri muri jewe kandi ntegerezwa gukora nk'akazi kuri jewe urumva niyo mpamvu nubwo bo ntahura nabi je ntacyo bishobora kongera nta nakimwe. Okay, eka nje mu kabazo kanyuma ufite umugenzi yitwa Nerinazi? Aya wapi si umugenzi wanje bro. Okay, si umugenzi wa mugabo murazinanye? Aya ntituzinanye. Uramuzi? Bon, kumumenya ndamuzi nkuko abandi bamuzi nyene Nerinazi. Nta kindi kintu. Bon, vyitwa ko mushaka ko mufitaniye beef. Mu buzima nta beef ngiranira n'umuntu je. Okay, we na beef mugabo we arashaka kuba gufitiye beef. Je sais pas, ushobora gusanga muri we je ntavyo nzi. Uti rero nivyo abantu bavuga nivyo we avuga wewe muri wewe nta kintu kimwe ubizi? Baje kubganje ntacyo nta na kimwe vraiment ntacyo ndabizi. Nta kintu kimwe basi wigeze kumva canye mu bantu vyarabaye yarakuvuze cy'abantu baramuvuze des gens des trucs comme ça? Ya kumuvuga ndumva abantu bamuvuga kandi na jewe kumvuga nibisanzwe abantu bisurazi yuko bavuganye. Abantu bamuvuga gute? Bamuvuga gute baravuga nyene ko ari umukobwa nyene ashushe nyene slay queen nyene nawe uravyumva. Ari umuslay queen? Yeah. Nuravyemeza ho? Yego ndavyemeza cyane ko ni ibintu vyibonekeza nyene biraboneka. Iyo terme abantu benshi sinzi ko bayizi tuvuge mu rurimi abantu bose bazi mu Kirundi bisigura iki? Slay queen. Slay queen
vuga akenshi birazwi ku bakobwa hari indaya birazwi ku bakobwa b'indaya ibintu nk'ivyo abantu nyene bari shosho nyene nawe uravyumva. Okay, bisigura mu ncamake Nelly Nat ni indaya. Yeah, just like that. Ni indaya. Amakuru dushobora kuba twarumvise bisigura ko Nelly Nat yarigeze gusohokana na Masterland. Mushobora kuba mwaramusangiye? Dusangira iki? Musangira Masterland. None si bisanzwe mushobora kuba mwaramusangiye umuhungu basi. Aya. No. Oya. Kuri jewe no. Okay, mugabo wewe uremeza ko ari indaya. Ni igiki cemeza we ko ari indaya? Ivyo ntaco mfise no bivuga ko uko umuntu n'umwuga wiwe urumva biramuraba. Okay, ubu aba Slay Queen basigaye bafise umwuga rero. Ya bisa nk'umwuga ni bimwe nakubwira ati kira muntu nakaza akora uko agafa bon. Urumva ni uko no bandi ku mashini nawe ari hajya ariko arakora uburaya bwiwe urumva. Okay, wewe uri muri Master Music, Shinobi muri Master Music, Nelly Nat nawe na Masterland uko nyene nibona ko ya quelque chose de coïncidence. Uvuze sindakumvise ne. Muri Master Music dusangamwe wewe Nelly, Shinobi na Masterland bivuga ko barigeze gusohokana. Nubona ko ari akantu gafitanye isano hagati yanje na Masterland. Jewe na Masterland Na Nelly Nat. Akantu gahaze kiki ko kuba sindavyo. Muri beef yanyu dushaka kuba twarigeze kumva nuko mushaka kuba mwaramusangiye Masterland. Je twamusangiye. Oya Nibisanzwe rien de spécial birimo. Oya je nujya ntitwosangira kame nishobora gusangira umuhungu ntidushobora kabisa cyo nigishoboka. Kubera iki? Kubera ko nituri bamwe kame. Oya gusangira umuhungu si makamu mubizi mwese. Kenshi usanga biza umuhungu gusa. Mwo bishitse ugasanga mwaramusangiye naho ucugira gute. Urya ntitwosangira ku isahani imwe from. Utuma wironderera gwawe. Guca ku isahani guca. Jamais. Naho yobo mu taxi vero fumu muhebera Masterland ukigira no mu taxi vero. Kweri ki utanze example yo mu taxi vero. Oya nagerageje gufata ikintu kiri hafi mu mutwe caje aho nyene kafata umumotari basi. Ya ko ndamusangira nawe nafuma mfata umumotari. Okay, eka duheze basi. Ni ryari ubona ko uzohava usora yindi ndirimbo? Eske hari abaririmbyi basigaye bakurondera kandi muje mu ma video yabo ko ubutse tubona abana bashushe nyene bafise taye bafise ibisusu nawo kaburi mense nyene utari à la mesure ubona gute? Bon, gukorana indirimbo just uvuze uko video ou bien? Ya nakwajije ibibazo bibiri. Cyambere eka tuje ku murongo. Ni ryari ubona ko uzohava usora yindi ndirimbo canke warabihevye cyangwa wacabandanya? Bon, gusora indirimbo sinahevye ko vuba hari indirimbo yiwanje igiye kuja habona. Nshasha. Yuko. Yitwa gute canke ni? Bon, oya ni sokra ntiyaragira yuko titre yayija habona vuba cyane muzoshora kubimenya. Okay, merci beaucoup. Hama na mu artiste arakurondera kandi ngo umufashe ube umuqueen video muri video yiwe. Oya mu bisanzwe narabihevye. Kundondera baguma bandondera ariko jewe kubganje queen video. Ntuze ya queen video narayihevye. Ubu si ivyo nkikora. Ubu ntavyo nkikora. Okay, merci. Nize ko mwagerageje kudukurikirana hafi cyane. Twari kumwe n'umuririmbyi wacu mu queen video wacu wa kera uti yarabihevye yitwa Thailand. Nize ko mwese mwashoye kumva byinshi. Hama mademoiselle ndagushimire cyane. Namwe murakoze cyane bro. Nize ko vyagenze neza. Ego nitwabakenera kandi nize ko tuzobaronka. Nta kibazo from umwanya wari wose munkeneye. I'm ready. Asante mingi sana. Mwari kumwe na Fiston King ni Buja Hits kama kawaida kama dawa.